JOBA akenshi je ndi umuntu nkunze gukurikirana akenshi ibikorwa vya Indundi TV ariko ntiduritse kubona ikomedi muri kumwe na Mutima. Kuba Mutima atari karakina umuntu wese agira ibihe kandi jewe nagomba ndababwire sinzoguma nkina muri timu Mutima ari mu vyo kurima. Birakunze kuvugwa cyane yuko tacuka ciza kiri hagati yanyu Mutima hamwe n'abandi bakinyi. None bavuze ubucuti mugomba kumbona mu mugongo wa Mutima. Ariko turabona yuko imigenderanire yagabanutse. Nagomba ndakubwiza ukuri nimba mukibururana nabo bagenzi biwawe umaze kurongora bizohinduka. Iyo umuntu amaze kurongora araguka mu mutwe ari ibintu vyinshi ariho yahora ateramira adasubira kuhateramira ari ibintu vyinshi usanga atariko arakora sivyo. Rero bisigura iki nimba kare mwaratubona hamwe cyane nawe nta muryango yari afise ubageze ku bana babiri papa yicare aze kundondera ngo twicara naho twahora twicara. Ariko kera akenshi sinovuga yuko ngo mwahuzwa ngo kubera ngo ubucuti akenshi mwahuzwa n'akazi. Rero no munsi twarabisiguye neza ari se yarabisiguye cishado yarabisiguye no munsi Mutima ari mwisi ya Kanovera ariko akora mu vyo kurima. Urabona ko aguma afata indeki yagiye mu Bushinwa yagiye kuri ADCD yagiye hehe atera kabanga JOBA muri uko kuvugana cyane jewe na Mutima dore ko kuvugana cyane sinibuka kuko nawe si ibintu yari yateguye aca postinga muri intro y'ikiganiro hari ahantu ya postinze BIG FIZZO akavuga amajambo atari meza ku banyarwanda abantu b'amamedia kabisa. Aya mamedia mugiye kuyasabira imusha nibaza ko babaha amaregrema mukorerako hajya anye ikosa rikomeye ryari ryakoze Landry kabisa kuko Landry yagize aka extrait gatoya nimba bamwitwa yampana ashaye gatoya nimba ari video n'umugore wiwe je nabajije kuma nkibibona uyu numugore wiwe canke numumaraya wiwe uno mugore wiwe babana bizwi neza babana ivyo vya wakera nibiki niba bireke ugomba kuraba wakera nuje hanu wiwa wenyene uhindukiza amaso urabe wakera wiwawe uramufise ureke kuraba babandi nyina wiwe aronse kuri WhatsApp video y'umwana wiwe ari gusa mama wawe yakuvya adabona video y'umukobwa wiwe ari gusa ari ikintu cyanda kubazaho nyene ikosa riri kuba bipostinze cyangwa kuba bifasha. Ikosa rikomeye rifise uwa bifilme ikosa rikomeye rifise uwemeye ko bamufilma ikosa rikomeye rifise uwa mufilme irindi kosa rifise uwa postinze nta kosa hama ka boss nawe tuje tubisigura gute wewe ko vyagiye kuri stati wa Snapchat stati yiwe Fariaz n'umuntu amazi imisi yatatswe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi Rafa Pase hari kiganiro yakoze muri Irebe avuga yuko muziki ko yawusize niko yawusanze nta cahindutse cyo bafatira ku kuri kijya kintu ibivaye na performance beruka kugira na KIRIKOU yabereye kuri Stade Intwari iri kiravugisha abantu benshi bavuga ngo KIRIKOU ngo yaramudominye bivaye na performance yagize BIG FIZZO. Rega je nanje cyane bazi kibazo ubu nyene Imana yotiza karyo cancu bamisa kagaruka ngaha kwisi niyo havabwira ba BIG FIZZO ati uko nasize umuziki iri kukiri nta mukuru abura mukuru mugabo FIZZO ni wamutanguriye FIZZO ni yubahe KIRIKOU nawe yubahe FIZZO kabisa tweshimiyane tubahane. Bonjour la mifa mungundire ndabaramutse none ndabifuriza amahoro n'imigisha mu miryango yanyu kuri microphone Cox Killer aka Gasore Kishima behind camera ni Shadow aka Obameyang nimwe mu bantu bavuga yuko atuma mubona amasanamu meza agiye atandukanye ku bantu muwabo nyuma yagiye batandukanye kuri Step Made. So uno musi rero guys, ladies and gentlemen, ikintu kimwe nshaka kubwira kwanza merci sana kuri umaze kugira subscribe ubona utarayigira bangutsa ni ibintu byoroshe wogera ugira na share kugira ngo ibikorwa by'iwacu bizobanze bizogume bishika kure kandi wewe umaze kubikora ivyo bintu merci sana. Twarabonye na ka group karahari ka Step Media family murabikora neza cyane namwe aho muri bana big shout out. So today is another day, today is another banger, today is the day ni wa munsi novuga yuko Kagasore Kishima kabateguriye umwe mu bantu maze kubona kandi igano cyo cyakunzwe gifise ama feedback meza niyo mpamvu no mutwe barondeye kugira ashobore kuyaga byinshi nawe kuba muzi muramuzi ni JOBA si wa muntu twaba tukivuga ngo yivuga bamuzi ibi hit n'ibihitara bifise muri kino gisagara cacu ciza cy'u Burundi uno musi no kwa twamurondeye kugira ashobore kuyaga kuri bimwe na biriya tumaze imisi tubona bigica kungurukana ubumenyi JOBA iko tubaye tugwikaze kiri gutega msaza je ndashima Imana kweri kandi karyo agakirimo kumva gute agakirima ni sawa nico gituma ubona n'abantu benshi hanze y'igihugu badaheba Burundi kuko biyumviriye igihugu baja kujyamwo sho kuruhukiramwo aragakirima keza benshi baza mu Burundi
natire nawe ni waja hanze agakirima kezuruzaho karira mu Burundi ngijerega ngiyeyo ngendayo nzi neza ko muhira rino mvuze ati mba ntashe kugira mba ntashe muhira Joba ni ukandi kunda gusaba ikiganiro uno munsi mu gatondo nashye kandi ndakwibutsa nari mfite ubwoba yuko mvuga ati Joba arashobora kutaza bivanye n'ikirere gihari oya hariya mu Kanyosha imvura yaguye mugabo imvura siyo cyayica program Ufise uratiza kumvuri bishoboka ukagenda ukabundabunda izi mpuzu twambara zumira umwanya mutoye nubwo ugenda ukanyagirwa buhoro buhoro ucumise muri bisi ikaguta handi imvura itari kiragwa usanga wumye Ndege impuzu niyumishwa n'izuba yumishwa n'umuyaga rero niyo kubuza programa wica ama programa wirigura telefone abantu ngurumva ngo ntibikunze ngo haguye imvura y'urubura ariko gajoba la fois passée niyo nariko ndaraba kuri YouTube channel yanye ndi kuvuga yuko ari ya family novuga yuko iriko irabikora neza cyane ariko abantu benshi tukaca twibaza Joba umwuga w'ubumenyesha makuru kandi ngerageje kumviriza n'ibibazo baza abantu bimwe amakode isa nk'umuntu wenga waravyigiye nawe yego vraiment nawe mfite tubazo twiwa naradukunze nkaca nicara nkibaza muhira ati sa Joba comedy na journalisme bikwaye abijira gute mu bisanzwe jewe ntabwo nkunda kwifakoriza cyane ko no mu bintu by'ubunyamakuru ariko jewe ni Joba nakoze mu radio ndavayo urumva jewe nibaza rero ko ibintu byose nyakubawa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi we yamavuga ko tugerageze gucreya ubuzi n'umujama w'abajene no bavuga ati dukore ibishoboka byose kugira ngo tubeho umufuko ntuburi ikintu ntugiriki ikurumva sinibaza wewe ko wize ivy'ubujournaliste ku ishuri no bambesha kweli sinibaza wewe ko wize ivyo gukamera ariko gusa hamwe n'inguvu Imana idutije guhema umuntu agihema aronderera hose kabisa wewe bijyana ivyo wabonye mugabo niyo twahurira nko muri jardin ndiko ndagira decor bizogutangaza byose urabikora je ndagira decor urumututeri ndagira ivyo kwambika abantu ivyo ni ibintu dufise ariko ndumva uraciye ubwenge gose je mucono ca nibaza ati uba wagiye mu mwuga w'ujournaliste kugira ngo bishobore gufasha kugira promotion ubundi buzo bukora oya mu bisanzwe ni ari ibintu umuntu yisangamo yumva yisangamo je ndisi ko hari abantu bize by'ubujournaliste bize je ndafise umuntu muri famille ari byo yize araje kuri kaminuza aranonosora mugabo umuhaye micro ntana ayo kubwira canke mugabo cha umuntu nka simbizi umuhe micro yoca kwica waje kurana ibintu byo kwiga ibintu byo muri bya journalisme sihari uriko urumva rero hari abantu benshi ngaha mu gihugu cacu nkuko ubona mukuru w'igihugu cacu yari yabateye iteka arabatumako usanga bafise iyo ngabiri n'ibintu Imana yashize muri bo uriko urumva mukuru je numvise bamuhaye akazi atize kubunyamakuru impano yiwe gusa impano ariko aragukinira umupira agashiramo najya ama efe y'abantu b'induri iki urumva ngo imiti ngo iri kwihura ngo nibikoko byo mwishamba nk'imvubu ngo iragiye ngo uhereje paracetamol ibyo gusa kandi akabaho yes nimba rero biradusaba kwirondeza cyo gituma n'abavyeyi bakwiye kuraba mbega umwana wanje ashoboye iki ukamukurikirana kuva ari mutoya ivyo akiniramwo cyane ivyo bintu abari impano Imana yamuremanye hezagirira muri ivyo nyene ego umukurikirane baro no musi umwana yadukanye ingeso yo gukina umupira muvye yatora inkoni kamukubita wumva wo baza ba Bonfils Karebu wo baza bajya bakinyi ba Yusufu Nyange bande bakiri bato je ndisi ko bo barakubiswa inkoni kubera imipira ja kwishuri ibyo biro naco bizokumarira mugabo no musi wo kubarira imishahara yabo kabisa Joba ari kintu wareje kuvuga ati la fois passée umukuru w'igihugu yaratumye ko aba jeune ariko nkaca nicara nkimvira ko iki Joba watagiye jewe rega mu Kirundi bavuga ngo abakunzi nibaherera mu mubindi kandi bakongera bakavuga ngo nta muntu urumva nk'ubu nka wewe ugize mariage inyuma ya mariage urahura n'umuntu yo siramubwiye uri kurumva ugasanga ninuze je nibaza ko udashikiwe uyu munsi ejo azoshikirwa uko umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi ciza ntabwo atuma ko abantu rimwe none
nk'ubunye inkerebutsi day ntibiba buri mwaka kabisa ntabagiye mu mwaka uheze batagiye urumva bashasha biyongeyemo urumva biza birebire akurakurana uko numujama w'abajene ntasi umujama w'abajene ba JOBA gusa numujama w'abajene bo mu Burundi bwose n'abarundi bari mu mahanga b'abajene numujama w'abajene urumva rero sindamuvugiye ariko gusa barafise ukuntu babikora ni muno musi JOBA atashikiriwe none ndafuye nta programa yo gufa jewe mfise bro nari natangaye kwira mvuga ati JOBA vraiment kamwe ningi nakora cyane none nawe ndakubaze we kutagiye jewe je nari mfise urubanza oya wari ufise ubutumire urumva ejo uzoshikira je nabwiye ko nari mfise urubanza kwe urumva ejo uzoshikirwa byose ni pole mwene wacu kabisa ni wihute twe turihuta niko impamvu mwajije ico kibazo la fois passée ivyari biruka kuba Starboy the ship ntibari bamutumyeko ibi impamvu bamutumyeko no vuga impamvu bamutumyeko n'amajambo yari yaranditseko avuga ati ngo mu gutumira hari ukungene barabira ati hari abakamupendereo jebye ntavyo novuga ko vy'utugwitugwi kuko bweza kuri no saha y'abatumira ntabonzi ariko ico nzi coco nta muntu ashobora gutwara inyenyeri y'uwundi muntu kabisa igihe kimwe umunsi umwe tutazi inyenyeri y'umuntu izokwaka ahubwo gusa mu gihugu ico badusaba kora clear kora cyane kore cyane ureke kuvugisha kanwa ibikorwa reka bikuvugire kabisa kuko jewe step media sinayimenye hari bitangaza mwakoze mu gihugu kareka ahubwo ibikorwa vyanyu vyaramenye step media iba famille rero nivyo igihambaye no gukora ni gukora none nk'ubu nabo boca bambaza ikibazo kijya gihe nyakuba mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ciza yaguma atumira timu mutima tuja ku ma stade tuja hehe nta yindi migwi yari ihari nanje nico kibazo nanje boca bakubaza rero naguma ndakubwire umuntu nakomezwa n'icari umuntu akomezwa n'igihe igihe kiragukomeza kandi igihe kiragutakariza ubukomezi igihe kirashobora kwerekana kuri gikomeye ikindi gihe kikerekana ko atacumazi rero ibihe birakomeza umuntu reka turindire igihe kumbure ibihe vyari vyabaka ibindi bihe bizoba vy'iwacu canke vy'iwawe canke vy'undi muntu kabisa JOBA la fois passée agafoto nabonye washize kuri stati sinibuka ko ari stati canke kuri Facebook mwicaye muri kumena ba mbega bashujya wundi ninde ujya wundi mukomedi mukinana Chishado mwara ahantu uco watsi nibuka ikintu wanditse ko gusa byaboneka yuko ari ikintu muko muradutegurira Chishado afise ikaye n'agakaramu we nawe ujyamye sinzi ko iyo foto uyibuka okay je nibaza ko hajya twari mu bikorwa vyacu vya misi yose kwa twebwe dukora rimwe mu kwezi tukaca dukora ibintu bizonezereza abantu ku kwezi kose kabisa rero twebwe turi ku kivi nibaza ko ibikorwa vy'iwacu ni Ndundi TV hanyuma ukaca winjiramo indani ukacubona ibikorwa vyacu misi yose kuwa mbere 18h kuwa gatanu 18h igikorwa gishasha kiba cabonetse kandi umva turashima cyane abantu ko baradushigikira ubu dusigaye tubona dushiraho igikorwa mu misi 3 abantu 150 mu musi umwe ibiri uruba bibonekana ko udafise abantu ntacu bufise ahubwo gusa nk'abantu cyo no bahanura bijya sinzi ko ari kudatahura urashaka gupostinga video kuri YouTube ugasanga yadugije amajeme mugabo ugeze ku bintu vy'amasabone n'ibigasanga ni bike bibonekana ko hari abantu bashobora kuba batabigira ari vya bindi byo kuvuga sinzi ko ari ubunebwe bwateye abarundi ari akajeme gusa carengana akajeme akaraba akajeme akacarengana birakwiye ko bijya bintu byose baba bariko barakubwira gira jeme gira share gira igiriki bikore bikore kuko ni mu mvo zo guteza imbere kabisa abana biwacu guteza imbere impano ziwacu kugira ngo nibi bikorwa bitera imbere kabisa JOBA akenshi je ndi umuntu nkunze gukurikirana akenshi ibikorwa vya Ndundi TV ariko ntiduritse kubona comedy muri kumwe na Mutima comedy turi kumwe na Mutima muri kumwe kujya brand yanyu kujya kuno mwabikora mu myakiro Mutima nkuko mu kiganiro giherutse jewe nabibasiguriye ubushize nari nabonye ikiganiro bashize kuri Anashare witwa Gundos MC Gundos narakiravye aravuga vyinshi ibikiri biki ati mu mutima uno musi turafise abantu b'ama media bamwe babavugishwa ashobora kukubwira abantu baraye bashwanya umugore n'umugabo
kandi atari haba atanabazi. Rero no munsi ngayi wacu mu gihugu barakubwira ngwe ngura munsi ngurabona ngo president wa Tanzania ngo yarashwanye n'umugabo wiwe ngo bariko bapfa bijya bintu ngo yamubwiye ngo bihagarike ngo aranka. None uno munsi kuje ngaha mu Burundi ibintu vy'umugore n'umugabo muri Tanzania cena bimenye gute? Urumva rero nabantu bo mu ma media babavugishwa abo roje shira kubinjiriramwe uko hari abavugishwa b'ibinyoma n'abavugishwa bukuri. Rero aravuga vyinshi twebwe tiko duhisha ibintu vyinshi vy'ibiki n'ibiki n'ibintu vyinshi cena vyo mpisha. Ariko gusa hamwe je no kwiyobagiza ikintu umutima yamaze kuri jewe nivyo navuze n'ubwa mbere no batabwenge mfise. Kuba mutima atari karakina umuntu wese agira ibihe kandi jewe nagomba ndababwire sinzoguma nkina muri team umutima hari siniteguye kuva muri team umutima ngo nje mu yindi team mugo ubuzima bushobora guhinduka. None munsi hosoka visa ya JOBA yo kuja gukorera ibikorwa muri Etazini cyangwa nkina muri team umutima abwo cyamba manager wa team umutima nkaza ndafasha nanje ivyo badashoboye ibintu mbona kubera mba ndayizi neza ngo ati iki kintu akiba kironse cyo bashikana iki kintu akironse uko gundose yavuze ngo JOBA ngo niwo moteri ngo team umutima ibintu vyinshi ngo niwe yandika ego cende umwanditsi kandi nije sinavyikurako. None harimo bimwe biri ivyo nibindi bitari ivyo uriko urumva hari biri ivyo nibitari ivyo umva rero ivyo onye jewe sino vyinjira. Ariko ari kibazo nakubajije utigeze unyishura nakubajije iti kubera iki mutima atakunze kuboneka cyane mu bikorwa byo kuri indundi? None mutima uramaze kumubona mu bindi bikorwa by'ahandi hantu? Ni kareka mugabo bivanye n'ingene mwakora n'inguvu mwakoresha ibikorwa presque nka byose mwa muri kumwe. Twebwe mutima yadukuye muri eglise dushinga umugwi twitwa team umutima. Rero amaze araturera aradukuza turakuze. Rero mutima no munsi niwe ahagarikiye ibikorwa vya indundi. Oya Yandi. Ibikorwa vya isi ya Kanovera kabisa. Societe isi ya Kanovera ari mu vyo kurima. Rero cyane ngomba ndababwire igihe muzobona mutima hari uwundi mugwi yakinyemo muzomubatse. Mutima niwe yadutwaye mu ndundi adushikanayo na nubu twege turacari mu ndundi. Birakunze kuvuga cyane yuko tacuka ciza kiri hagati yanyu mutima hamwe n'abandi bakinyi kuvaho bavuga yuko kuvaho bo agiriye mu bworozi umenga hari abantu yaciye areka kuzara arakorana nabo cyane. None bavuze ubucuti mugomba kumbona mu mugongo wa mutima ariko turabona yuko imigenderanire yagabanutse. Oya nagomba ndakubwiza ukuri nimba mukibururana nabo bagenzi biwawe umaze kurongora bizohinduka. Iyo umuntu amaze kurongora araguka mu mutwe ari ibintu vyinshi ariho yahora ateramira adasubira kuhateramira ari ibintu vyinshi usanga atari ko arakora sivyo. Rero bisigura iki nimba kare mwaratubona hamwe cyane nawe nta muryango yarafise ubageze ku bana babiri papa yicare aze kundondera ngo twicara naho twahora twicara kareka afise abana babiri ariko yirukanga n'umuryango. Ariko kera akenshi sinovuga yuko ngo mwahuzwa ngo kubera ngo ubucuti akenshi mwahuzwa n'akazi. Rero no munsi twarabisiguye neza ari se yarabisiguye cishado yarabisiguye no munsi mutima ari mwisi ya Kanovera ariko akora mu vyo kurima sivyo ariko ararima. Rero ariko ararima urabona ko aguma afata indege yagiye mu Bushinwa yagiye kuri ADCD yagiye hehe ivyo rero twebwe ntidushobora kumurindira ngo azoze dukinane namanza yirukange n'ivy'uburimo kabisa amanza arime kugira ngo abandanye akora umugambi yatanguje hanyuma bimufashe mu muryango wiwe kabisa. Niba babona ko bikwiye kumbure ahantu yashaka yashitse kuko umuntu wese afise project ziwe azoshagaruka. None nk'ubu ndakubatse agarutse two gukina ko ari we yadutwaye mu ndundi twava tumubwira ngo we ngo ntuza none rero kavya mutima tuba tureka kubirandira ko abajournaliste amahemba amezuku urumva ngo dushaka kumenya umuco abantu benshi babakurikirana mutakunze kuvugisha ukuri. Kwa tusanga umuntu abaje kuri ico kibazo mukagoma umenga mshaka kugikwepa. None tugikwepe gute? None nkawe uri kuriyumvira umuntu yokwepa gute? Abwe igihamba hari ikintu kiboneka nk'umuntu ariko aradukurikirana biraboneka neza yuko hari ikintu JOBA ariko arahisha kigiki. Okirava pase ikiganiro wakoze hari akantu novuga yuko niko natanguje muri intro ati hari umuntu ujyari twabonanye
hari umuntu ujyari ngo jya ngiye kuri bonesha sinzi ko Kigali mba warakiravye akantu cukibuka uwa jewe nakiraba cyane nakiravye kandi nije nirose amajambo navutse kabisa ujya muntu wavuze ati ngo jya ari kuri bonesha ngo yaraje ngo arabavyimba ko ngo ba dramatique bobo ntibigira bavyimba ko aba journaliste kuri bonesha abantu benshi kode yaragiye hajya ahantu hari abibajije ati yo bari mutima kuko n'amakomantere twaronse hamwe avugwa yuko ati ngo ni kubera ngo baronse amafaranga abo nabo ni bande ntibamutima none mutima yarabamenyesha amahera arayafise kubona ari kigano nabonye avuga ko akibazo c'amahera afise mutima aravuga turamuzana ngaho ico kintu kidusigurire neza je nibaza ko atangorane mwebwe murabire kuri we atera kabanga joba muruka kuvugana cyane jewe na mutima dore ko kuvugana cyane sinibuka aro wumva yumvise urumva ko harimo kode oya nta kode rega kuko sinibaza yuko mbo igituma nakubwiye ati sinibuka mbaza cishado muruka kuvugana cyane cishado vraiment no bishingira intaye kubera najyari warashize kuri stati sinibuka ko ari cishado ari cishado muri hamwe ndumva cishado kugira ngo ndamushire kuri stati cishado jewe tuvugana ku rimwe mu kwezi tuvugana vya shooting rega ari kintu mwe mutazi inyuma y'ubu buzima bw'ibi bintu vya comedy turakeneye kwirukanga jewe bro ndi hinzu mba mu nzu y'impangano none gasha jewe ngume kwacisha ego cisha yongaburira rimwe kabiri gatatu kwa mutima yoza misi yose asangiwe yo kari ntangiya yonyima mugaba gumya azimpa cyane nawe arimwe agasuzuguro wanka kagaye reka nirukange ndondera injya mzi wanje kuko umugaba himba amazi ayivomeye rero nivyo ndiko ndakubwira yaba Alice yaba Eko je tuvugana ariko tuje gukorana hanyuma mutima nawe kumuvugisha jewe muri telefone gituma nambwiye ati simeruka sinzi igihe meruka kumuvugishirizako atakintu ndamukeneye sindamuvugisha mbo nibuka hari akenshi hageze nk'imisi mikuru muri mu bantu bavuga yuko harakunda gusohoka ama comedy yiwanyu nyene mwavuga ku byerekeye imisi mikuru usanga no muri eglise nibuka umunsi umwe hari 31 nari muri eglise muri EAS aga comedy mwakinye na mutima ariko sinibaze yuko mutima yofatirwa no muri iyo misi mikuru none nta comedy basi mwamko muradutegurira ko tuzi mu misi yakira mwabikora ubuhoho niyo bihari yo comedy y'ibintu vy'imisi mikuru irahari imugabo mwebwe kintu none mwebwe ari kintu mwebwe mutazi muriko muravuga ngo none ngowe ko ngo comedy ngo mukora ngo mutima atarimwo siko muvuga none mugomba kuvuga ko twe turi biranda mukata mitima dufise oya bono vuga yuko mutima ni mutima rero kuvuga ngo kubara ngo tutari kumwe ngo tutakina bro nigihe kabisa ibihe ari ibihe twakinaye ubu turi mu bihe vyo kudakinana ari mu vyakazi kiwiwe kabisa kandi tuzosubira tube mu bihe vyo gukinana canke tubane no mu bindi bihe kabisa nk'umuntu ariko aradukurikirana yifuza kumenya comedy yanyu mwakinanye na mutima harya comedy yanyu nagende yandike Indundi TV hanyuma jeyo hanyuma igisubizo araza kibazo ndagikubajije kugira ngo ntunamuruhishe ngo agirinde kuja kubirondera ko amakomedi mwakinanye ni menshi kandi no kuri Indundi baraposta gose kuvuga ngo telefone jewe ro kuvuga ngo twayikinanye ryari je nukuri agomara kubwiza ukuri jewe nk'ubu wombaza ngo joba ngo comedy yanyuma wakinye yitwa gute navyo no kubwira umutwe sisandugu umwene wacu rero ndamurangira address sakabati sivyo namurangira address ajeyo kabisa kandi acha naduteza imbere nimba ari share iki vyose abigiti kabisa joba la fois passée hari kiganiro cyakozwe cha Landry Promoter hamwe na BIG FIZZO Landry Promoter bikavugwa yuko novuga yuko bwawe bwihende kuko nawe sibintu yari yateguye acha postinga muri intro y'ikiganiro hari ahantu ya postinze BIG FIZZO akavuga amajambo atari meza ku banyarwanda abanyarwanda bajanga baratwataka bataravye ikiganiro cyose kuko ariyo commentaire na cenda ya Burundi Farmers icyandika ati genda mwanze murabe ikiganiro cyose niyo muza gutara ko BIG FIZZO atakosa afise we kiganiro kiraba kwanza ntabwo bacagute ko je nagize ubwoba BIG FIZZO ivana ngene tumuzi navuze ati BIG FIZZO kuri amajambo yavuze ko ni ikiganiro cyakora kwa Star Boy the Ship yaravuze yuko nawe nyene yabibonye bivanye n'amakomantere yagiye araronka abantu bagiye baramwandikira la vache originale acashira kuri statati aho ntituri kumwe BIG FIZZO
tiyo ntambara kuma bisigura yuko nawe nyene yari yaravye gusa kajya gapartigano cyose ntaco yari yaravye Joba kijya giye kibona kwanza wowe wavyakiriye gute nta nico baba bivuze ko Joba jewe cyane nagoma ndakubwire je ndakurikirana cyane ibintu vya comedy gose gusumba ibi nyene mwege murabitubaza musanzwe mubizi ko twebwe ntituri muri ivyo mugabo gusa turi muri mugira icyumviro namwebwe mugira ico mubivuzeko musanzwe naba bantu b'amamedia kabisa aya mamedia muye kuyasabira imusha nibaza ko babaha amaregrema mukorerako je nzokorera muri iyi nzokorera muri kategori nzokorera muri ibi rero nibaza ko hajya anye ikosa rikomeye ryari ryakoze Landry kabisa kuko Landry yagizaga aka extrait gatoya nibimwumva batoya akantu gatoya k'umukozi w'Imana ahantu yashaye akaba ari byo yapostinga mugabo ivyo yavuze bikomeye byofasha imitima y'abantu ntavyo bagize byose rero naho nyene biva bagize utuntu dutoya ka extrait ngurumva ariko ivyo yavuze imbere ntibabituzana ko nivyo bitwereka neza ico kintu aho yashatse kugana gusa ikintu kimwe nagomba ntange nk'impanuro cyane kuri aba bene wacu b'abanyarwanda je rumva muri histoire y'u Burundi nivyo twize kera u Burundi n'u Rwanda ngo bwari bumwe ariko urumva twari bamwe rero na nubu turi bamwe ko turahuza ku rurimi ava ndetse nibi nubwo atotanguza akajamo canke iki ava yo kuvuga ibintu umanze urindire witonde gatoya witonde urindire uyumvire yaba mu banyarwanda yaba mu barundi biwacu ava yo kutakaza amajambo tuvuga ibintu bitaza nibize tumanze twitonde tumanze turabe kuko hari gihe wihuta kuvuga ugasanga urashaye twitonde dushishoze kandi aya mamedia yiwacu narabonye arashobora kuvuga amakuru yakuye ku kindi kinyamakuru kabisa ntavuga amakuru yiwiwe yirondereye azi abifisemwo umva ati ibi bintu ndabizi n'iryari ni kangahe uzubona ngo ikiganiro cha cy'umukubito kwa Juste Gaël bagikuye ko kubaragitaritse agishizi wiwe si bibi kumurashaka kuduza urubuga rwiwe kabisa mugabo nashake ntazi Juste Gaël yabikuye he byo yavuze nukuri ibiki ko Juste Gaël bamufashe arafise ukuntu yisigura arazi iyo yabikuye none wewe nawe warafise ikirega tanga ryari hariho umuntu uze aho mu Rwanda umuririmbyi nimba bamwitwa yampana ashaye gatoya nimba ari video n'umugore wiwe je nabajije kuma nkibibona uyu n'umugore wiwe canke n'umumaraya wiwe n'umugore wiwe babana bizwi neza babana mugabo umwe mu bantu abona kumenga yo mucafuza kabisa aramushize hanze kabisa turumva numva je sinaza ko ari umurundi yabigize ni mwene wabo umunyarwanda mugenzi wiwe bimwe bakorera ntuzeya mwene data w'umunyamakuru mwari ngaho mu mahanga bahora bandika utuntu ngo yibaza ngo twaravyibagiye uri kuri ni kabozi ugafata umuntu uramwandagaza ariko bijya bintu aracabigwanya yumira avuga ko atari we ejo ufashe Joba ifoto yiwe uyibonye Joba ubwambure bwiwe kugira ngo uronke amaviews ivyo ariko Joba nabonye ikiganiro nimba ari umuvugizi wiki nga mu gihugu yavuze ati birahanwa n'amategeko cyambere wewe ubwawe wifashe iyo video urahanwa hari umunyororo uhanishwa n'amandi uhanishwa kabisa wowe wabipibriye urahanwa kabisa niko rero baze barabikora baraba neza handi mukobwa nimba ari wahe nimba ari ngaho ngo muri nuzeya ntumbaze nimba ari mu ngagara nawe nyene baramupibriye wakera iyo ngo bavyita mu ngo ni wakera ivyo vya wakera nibiki niba bireke ugomba kuraba wakera nuje hantu wiwawe wenyene uhindukiza amaso urabe wakera wiwawe uramufise ureke kuraba babandi none Joba je bijya bintu hame ugerageje kumviriza ko hari abantu je twazuyagana abo bakamisigurira ati agicu usanga umuntu abagira je hanze akakubwira ati je sheri tuzusura kubonana bibigoye rero kugira ngo moye nziza ramusigira akantu kagasouvenir nzura ndakwibukirako agacahitamo kumurungiki cyangwa kumuha ubwambure yego cyariho nabo numvise abakobwa bakundanye n'aba diaspora bari etazini bari mu hantu hatandukanye urumva bobo ntibarigera babonana barakundanye ambwa ati sharing nkene iPhone akacayimurungikira sharing nkene yiba akabimuha
mugabo ukazamumva ngo amubwiye ati urabona sheri turi kure na kure na jino ndahwera naba tugira pere video uri gusa bakobwa amahera ntatumugoka uyasaba ko n'abahungu barabige n'abahungu je nama niyumvira iki kintu mbega nko dufate karorero ya mpano nyina wiwe aronse kuri WhatsApp video video y'umwana wiwe ari gusa mama wawe yakuvyaye adabona video y'umukobwa wiwe ari gusa ari ikintu canda kubazaho nyene ikosa riri kuba bipostinze cyangwa kuba bifasha ikosa riri kuri bose gute kandi none wo kugira posting ça veut dire que yaronse ivyaza guposta bamuhaye yabuze ibindi bina posting ayo ja mu rushengero kwa Keve cyakaza mu rushengero kwa Joshua Dimanche agafata ubutumwa bushobora guhembura imitima y'abantu kwa profete nde nanaka ba Keve bande ba Diodone bande bose agafata ubutumwa akabushira kuri izo page imitima niyo hembura ariko gajoba ugira wemeze neza yuko ujya bifilme ko atari bafise ikosa rikuru ikosa rikomeye rifise uwabifilme ikosa rikomeye rifise uwemeye ko bamufilma ikosa rikomeye rifise uwamufilme irindi kosa rifise uwo yapostinze nta kosa afise ararifise rikomeye gute kandi regari erekana ko rikomeye riri mu bihanwa n'amategeko y'Uburundi akamaro ka video naka no kwifilma ugira ubiki kwifilme ahubwo n'ubujuju nicyo gituma nagomba gusaba ko bogwiza ibigo mwene biga vyo kwa Rojandi uko ubwo n'ubugwayi bwo mu mutwe muri psychology uwo muntu akwiye kumvirizwa basanga yuko hari indirimbo mukombozi yigeze gusora ivuga ngo isinzima twarasaze ngo tutandukanye ku manivo y'ubusazi harabasara bambara impuzu bakibagira kumesa ngo n'abasara ngo bambara nabi bakibagira ngo sinzi ngo n'abasara ngo bica abandi umva iyo ndirimbo urayizi ya mukombozi rero abantu ngo batandukanye mu manivo ivyo ni ibintu hoja kubaza mukombozi rero hari abantu twibaza ko bakomeye kabeza nguri kurondera amavyuzi zerinza kuroga wavre nyina kagufatisha ugenda uri gusa oya muri uyu muji nabahe basazura abona bari gusijana kwijana je hari umaze kubona batuma yambara kababi hari umaze kubona tuma yambara kababi rega guhena ariko Starboy okay kuva Adamu na Eva bacumuye Imana ibarondeye ikababura urabona ibarondeye ikababura bagwe ati Imana yavuga ati none Adamu wewe urihe ko ntari ko ndakubona aho nahora ndakubona tewana nase kuzi yuri kuko ndi gusa ninde yakubwiye kuri gusa igikundiro c'Imana cyamuvuye ko ubuntu bw'Imana bwamuvuye ko acayibona ari gusa kabeza rero kabona umuntu ari gusa beshi igikundiro kizoba cagiye Joba hari kino wavuze ngo akenshi kosa riri kuri bajya batatu uwafilmye nuwo bafilmye nuwo postinze hama ka boss nawe tuje tubisigura gute wewe ko byagiye kuri stati ya Snapchat stati yiwe mugano baracabihakana wakubwira yuko ngo niyo bikorana n'ujya mukobwa ngo asa kujya amajambo yavuze ngo urayibuka ivyo jewe vya ka boss ntavyo ka boss Megan uriya mujama okay rero we byaranagiye no kuri stati yiwe mugaye gituma abantu benshi tukivyemeza bijya bintu nubwo babihakana ku muntu azi muri chambre yiwe ko amatsiko akorera ibiganiro hari igano yakoze na BIG FIZZO na Mokenzi hari ama logo ariko amajambo yanditseko ugerageje no kura kuri ya video biriko mugabo we nubaracabihakana ngo niyo bikorana n'ujya mukobwa ngo ivyo ntitwobijamwo cyane abikorana nawe batabikorana bose bafise ibintu bimwe iriko urumva rero ivyo ntumva kwerekana ureke kwerekana hari nabavuze ngo bafise akamashini gato oya ivyo nivyo Imana yaraturemye kandi Imana niyo turema Imana ifise ukuntu umuntu wese nk'ubu nka jewe bambwira mfise umutwe munini none ndawukureko ndawutware muri operation bawugabanye je ndiyumvira neza nta kibazo ufise ntaco wewe ukora ntokora none man twe gutakaza umwanya hatari kabeza twe gutakaza umwanya hatariho ngo ibiki twe kwerekana ngo ujya mukobwa ni muwe ngo ujya ni mwiza nta mubi abura umwiza wiwe kabeza kandi nuko bimeze kabeza abantu ntibagishaka bya bindi nyene rero uko ari uno munsi umuntu wovuga ugatanguje kamwe gashuti mutanguza bumvise mu iryo zina ry'uyo muntu bakeneye kumenya bamuvuze ko ibiki ujya mufana wanje Krum amuvuze kwiki bavuze Farias bamuvuze kwiki ninde yamuvuze aho nye tukira aho nyene Farias n'umuntu amazi imisi yatatswe cyane ku mbuga ngurukana bumenyi Rafa Passe hari kiganiro yakoze muri Irebe avuga yuko umuziki ko yawusize niko yawusanze nta cahindutse Cheval araja ngaho aramataka
Lolilo wewe urubanza gwamaze kuba gwaguma avuga yuko Big Fizzo ngo umuziki bitugane ngo aguma avuga ngo umuziki ngo kowe iko yasiguye avuga ati imiziki twarayisohora kandi yagumye isohoka urukumva muga kenshi kintu bacu bafatira ku kuri kijya kintu ibivaye na performance beruka kugira na KIRIKOU yabereye kuri stade Intwari iri kiravugisha abantu benshi bavuga ngo KIRIKOU ngo yaramudominye bivaye na performance yagize Big Fizzo. Rega je nanje cyane baza ikibazo ubu nyene Imana yotiza akaryo cancu bamisa akagaruka ngaha kwisi niyo havabwira ba Big Fizzo ati uko nasize umuziki iri kukiri none mu maboate size indirimbo za cancu zaba Christophe Matata ntibazivuza nkumva umenga ndahagurutse ndiko ndatamba na kugafana kiwanje kabeza ari kiganiro naravye muri African TV ba ico nyene cabaci ico gituma mvuze ico ari kiganiro naravye acazana cy'umu legend rero nani chevara cavuga ati Big Fizzo Roriro na mukombozi ngo nta muri legend ariyo mugabo ntiyavuze neza umu legend wari we abo yemeze ne tuvuga ko bari legend ba Big Fizzo atari legend ari nani na abo ba cancu wa Reka twebwe dufa kwishura tutazi ubu nka jewe nta mashuri mfise anyemeza umu legend icari ico je nakuze numva ngo umustar nkabaza none iryo jambo star bisigura iki bakasigurira ngo urabona ngo harimo ijambo star ngo star mwinyenyeri ngo yituku ngo urumva ngo riri muri iryo urazi ko inyenyeri iri hejuru ngo abantu bese bayibona ngo urumva ngo umustar ngo numuntu ngo abango akora urumva ngo ibintu byinshi rovuze ivy'umurijeni tugiye kuraba nkawewe ko uri umujournaliste aciye ubwenge urashaka kumbwira ati muri gente urumva nateza kuba ameze ukuntu hanyuma nanje nkaca nza ndagushirirayo ati bivange n'ivyo umbwiye Satubi ndamushitsemwo Fizzo ndamushitsemwo Kidumu ndamushitsemwo nakanda ndamushitsemwo none muri gente wewe niki bo aho kibajije nivyo ntazi reka naje no sanga ndu muri gente ati rero muri comedy atavyonzi bivanye n'ububisiguriye kuko bavuze ati muri legend n'umuntu amaze imyaka 5 ariko akora comedy kabeza nanje nkashasanga ndayimaze ndu muri legend bwabo kabeza urumva rero nkabo nsiguriye okay dufatire muri comedy aba legend uvuga ko yabandi nande muri comedy sinakubwiye ko iryo jambo ari ryo natahu risigurire hama ndabe ko ndimo urumva aho uzobushaka ndakorohereze ahubwo gusa je cyo no kubwira nta mukuru abura mukuru we hajewe mukuru wanje mukuru wiwanje mpereye kuri nivo yo hejuru mvareya kuri ba Kigingi nkamanuka ba Mutima ba Defose ba Gasore bajya bose cyo mbwiye ngo fate micro ndabatuki no tumanuka wewe bajya ico twiyobagize ntukangwe n'agahiti wiyobagize ko ari mukuru wawe yagutanguriye ukurumva no musi mu muziki bacanco baratanguriye ba Big Fizzo bari kuba comedy zikurumva ndiko ndakubwire bajya ba comedy ndababona rero umuntu wese afise wamutanguriye rero wamutanguriye namwubaye kabeza KIRIKOU abikora neza cyane kabeza cyane gose mugabo Fizzo ni wamutanguriye Fizzo ni yubahe KIRIKOU nawe yubahe Fizzo kabeza tweshimiyane tubahane ariko Big Fizzo tugerageje kuraba numwe mu bantu uvuga yuko adakunze kuvuga cyane kuri ba KIRIKOU ahubwo hari umuntu yacavuga ati KIRIKOU ko akenera hit kume Sadbi yabikora ko Sadbi yakubwira yuko ari n'ikiganiro yigeze gukora muri sale navuga ati je Big Fizzo harageze igihe nemera kwikompara nawe kugira ngo ashobore kuduga mugaje ngaho nyene nkaca nibaza eske niyo bari trick nani KIRIKOU ariko arashaka gukoresha kugira ngo hit ikomeze kuba hit none KIRIKOU arabuze hit mbo ashaka kurenzaho KIRIKOU nta hit ari kararondera KIRIKOU ni KIRIKOU Fizzo ni Fizzo umwe wese yubahe mugenzi we kabeza ko narabonye ikiganiro KIRIKOU yavuze ati mvuze ko Fizzo ataco yamfashije noba nibeshe ako konyene karahagije mu kubahana kabeza Fizzo ntaca ponda KIRIKOU umwana nimba hiye arahiye hoje nagomba ndakubwiza ukuri hari indirimbo no kubwira zigeze gutoba gutoba iki gisagara gusumba hanihe yeshi uri kurumva hirya ndirimbo ravuze nk'indirimbo yo mu Rwanda ya banabana igihiza ngaha aho naca hose ikorosi uno munsi barayivuza no mukabara ko umuntu arihagurukiye arigiriye ati ivyo cyangwa bati ngo reka tuzana ibintu vya kera no munsi ikiru cyose gifise inkono yose hiri gihe cyayo kabeza no munsi iyi ndirimbo ntawo deha iri mu bantu bose no mu mashengero urazi nambaye haga yarayivuze aha nihe kabisa rero reka
umuntu wese arira mu bihe kandi kiriko urabona ko acaguma mutumira cyane reka be muri ivyo bihe uko harabaye ibihe vy'abamera nini boy nabantu uzeya indirimbo ya Fernando aho kazima imana inkunda uno munsi ninda ari karayiririmba ubu challenge bwose bagira ku ma TikTok ni ahanihe ne gihe cyayo kabisa reka tuje mu bindi bihe kabisa nawe nimba kugira beef sora gwawe Dego no musi beef gituma ziza uno musi barasora indirimba abantu bayikunda no ikosa nabatayikunze ahubwo abo wayihaye ariko harakana wabahaye ivyo badagomba navuze ati ngo beef iratuma game iryoha beef ariko nagomba ndakubwiza ukuri nta kintu catumye gahini y'icaberi atari beef beef niyo yabiteye ari ibintu uzozana ngo na beef muca mujanako bice yo serious wibaza ngo yari bezo niko ari ibintu bari bateguye uriya anye nuze ya koresha umwanya yari kahoranye ikiganiro na wa mukobwa muto nimba bamwitwa nde numbaze ngo nimba ari gwame agome ndamubona akora kuri TV imbe yashe urya Ufise TV ndabona bagwana ndiyumvira nivyo bateguye canke niki uva hari ibintu kandi baratabiranye ku TV imenyekanye cyane nimba ari France sinzi yariyo nigeze kubona abajournaliste bari ko batumiye abantu babiri babanye politiki bagwaniye aho nyene muri biro kubita ingumi ngiri ari ibintu muzogira ngo urumva ngo kandi umuntu umenye ko ugiye kuri media ukamuvuga iyo ari bimushikiye akabifu karajamwo kabisa rero muhuye cyo tumubona Step Media itumye ko naka aranse kugenda yaramvuze nabi mugabo hindura umuvuge neza akubwiye ate wana rero panga duhurire he kwa muvayo acaza urabona nkajewe ndumufana wa Natasha jendi no muri groupe yiwe au niveau national kabisa kandi nsira bwabivuge nkajewe ndumufana wa August Burundi ndi muri timu yiwe muri groupe fana biwe kabisa rero ivyo nshobora kumunkuramwe cyo urumva arashobora kumbwira vyinshi Natasha siwe ibiki bwana ivyo cha bituma je ndabwira no musi abajournaliste mu media baziko uvuze Natasha abagomba kumucoresha kubugira iki mugabo jewe ndayirimwo igihe kirekire ariko none harabona ari bwabibwire kandi jewe uburyo mbayeyo namushaka kumenya kandi je singoma ngo nabo project ariko ico kintu nyene waruvuze abantu benshi bavuye kunze kuvuga yuko ngo abafana ba Natasha abantu cyo twibaza ati ngo ushobora kuba ugiye kuba umufana we kubera iki ibyo afise ugira uzuraronka kwiyo micoro aho nyene nkaca nibaza kwe kutavuza umufana wa Sadbi kwe kutavuza umufana wa Big Fizzo kwe kutavuza umufana abo bose ndabafana kuko n'abarundi mugabo ndiko ndakubwira abo ndimwo muri groupe izabo indani mu ma groupe yiwabo fana nkajewe Dramati ndumufana wiwe mugabo nta groupe yiwe ndimwo je ndamukunda kwara nahuye muri Miss Burundi turavugana turayaga tumaze imisi twumva ati muri comedy ngo nimufashwe neza ngo mama ma event maba simwese mufa gutumirwa kubwa bijya bintu babivuze iki gajoba ari ibintu mwemwe bintwenza bro cyo gituma ndakubwira Bibiri ivuga ngo ivyo udashaka ko bakugirira nawe ntukabikorera abandi nawe ivyo ushaka ko bakugirira nawe ubigirira abandi none abo ba comedy nabo nibategura ibiteramo bareke gutumira abo ba star ariko mbega abo bakomediye nabo bariko barategura ivyo biteramo sho gutegura sho bitwara amafaranga menshi nkaho uba kugirira ibakwe siko kugira ibakwe yo kuronka ayo mafaranga angana guco ushobora gushira muri show siko gutuma ko nk'abandi nka za mpano zikiri ntono kugira ngo ushobore kuzishikana kure kiba ari igikorwa ciza mugabo tugerageje kurabaguma muri babandi nyene ba kigingi ba mutima uri kumva kugira ubone ya mpano no yango barashobore kuyitumako abari ikintu kigoye cyane mwene wacu je ikintu gusa no gusaba abantu bose bareke kuba ba comedian man oya kandi ikindi kintu naco no kubwira ni kimwe umuntu wese azi ko afise impano yo kuba umukomedie cyangwa umukomedienne akaba bizi ko abizi ni yihagarareko atiteze ngo mbega nk'ubu jewe papa yarazi ko je nzoba joba uyu ka uravyara umwana
Razo umwana ukona kosoma ubuyi amatunda ibiki umwana gubuyi umwana kura musomeshe ibiki utazi icazokuviramwe kabisa utazi kuri kurera iki gisuma utazi kuri kurera umushikiranganje utazi kuri kurera umukuru w'igihugu kabisa rero izi Imana yashize muri twebwe tuzikore nk'umuntu ataye ikintu ku kiyaga kizogaruka inyuma y'igihe kirekire mani pambana n'ibikorwa vy'iwawe ibikorwa bizokuvugira none no munsi abitwa babahe bashasere ubatumwe ko n'umukuru w'igihugu ntibagiye baragiye none bajya abantu uri jewe nabona umuntu bwabo bw'ubumemesi barafashe umwanya wo gukora bro kabisa kora we wirekere rega ikigiye bariko barakora hari ababitwa abasazi ntabonze mugabo akabitwa ati bajya abantu batakaje ubwenge mugabo igikorwa nico kizokuvugira kabisa n'imbere ya data tuzovugirwa n'ivyo twakoreye kwisi hariya nta bikorwa tuzogenda gukora ivyo twakoreye ukora ibikorwa we wihorera kuko umenga ntibabibona hanyuma abantu bazobibona jewe urazi ko abantu baguma bambwira ko muri gatimu iwacu yose ari jewe nkenye kandi narabuze umuntu ashobora none uba wibaza kugira ngo bashobore kubwira amajambo nkayo bivuye kuki Juste ngira ngo biba bivana n'ukuntu baba bambona ngwa mvyuka nigwana ko ndaba ukuntu mbaho mugabo wombwiye ati fise umugambi mbura ya mahera muba ari umuntu nabwiye ko fise umugambi ukeneye umuriyoni kiri mutoya gusa bisaba ko nkunda ukuza buhoro buhoro arantahura nawe ubwiye abantu bashika batanu umwe ama 500,000 ariko uyo yampaye 5 ni waguma avuga ngo ujya joba ngo namuhaye amahera ngo nta kintu yakoze ngo yambwiye umugambi none bro urazi ko jewe ngomba kuyashira muri envelope no asubiye kuguma bandanya ndayamusubize uko ndi nayo je nababwiye nkeneye umuriyoni mugabo mfise 5 bibwire boss wawe mpayo 5 asigaye yama nkoro umugambi oya none ako karagaciyemwe mugabo azompe ndazi ne boss wanje uramuzi media nta wenzi vre mugari kiganiro nabonye bavuba muvuga sinzi ko ari bande nabo indoreka je nabyo mu kiganiro ariko gusa ndavye ibikoresho mukoresha simbwa bro arateguwe mane muhezagira hari arondera aronka hanyuma ari mikashe yiwanje wo rayifise cuyimuha nka hirya yejo nzamona kana rega hani muri wose nakubwiye muri step media je ni famille merci sana kubwo kumikiganira aje je nakubwiye nejo umpamagaye nubwo ushaka ejo uraho no munsi ejo nzoza kuko muri step media haramaze kuba muhira kandi jewe ari kintu we utazi jewe muri step media ndisanzura nkasanga navuze ntivyo novuze je ni bantu muramvuga ati basi muranda kwifuriza iterambere ndifuza kubona joba ejo canke hirya ejo asiga afise uruganda canke nka platform runaka yitiriwe joba ari comedy kujya tumenyere nka mutima comedy umegira hari mutima cana hariho arafise urubuga gwiwe naje ndifuza yuko joba ejo canke hirya ejo nabazokugurura platform yiwe tumumenye YouTube yiwe ibihari nimba bizokunda none uko urabikorera ko canke turindi fata ayo masengesho none ko nakubwiye ko fise umugambi fise amahera make urazo wariwe wawumbajije kandi nawe nakubwiye rero ihorere ko kumva ufise kako gatima mwisengesho ryo kurya shiramwe mwishengesho ryo kuryama shiramwe ko ayo niyo masengesho atabura kabeza abindi Joba uyari Joba le comédien numwe mu bantu vuga yuko akenshi yenda murondeye mbashaka tuyage kuri ibina biriya bimaze imisi bivuga kuri entertainment ko numwe mu bantu vuga yuko mu bagenzi fise cyangwa mu bantu banyorohera kuronka ankundira tukakiyaga kico kintu akagira icyumvira bitanzeko nayo mpamvu namubarondire kugira cyo kuya kana nabonye ikiganiro cyo cyarakunzwe cyane jega Joba wowe hajye umuntu akubwiye kuri umustar uravyemera cyangwa uruvyemera je navyo nemera kukubera ubustare ni mu mutwe je mu mutwe yiwanje none nk'ubu ko ashobora guhera nk'amezi 3 buta mubona kandi ari mu gihugu je rero nje kwiyugarana vireyo kabisa dramati harahera bakiri kuri yumva none batemberera he babahe kumena abantu baguma mu rupangu je ngumenye ngo ndumustar ubuzima bw'ubustare burabisha ndacakeneye ibijumu ubuzima bw'ubustare burabisha igituma hari akantu bita umunyenga wo mu bisi kajura agasezera kwanza aya nka dramatisme muri wagicura bisi mpambanye kuri bisi bro je nagwanye kandi ni yabuze umuntu yakubonye avuga tujye mu ngiye muri VIP jewe ni canga
mbwa nk'ubu wovyiyumvira ukangurira akamoto asha nubwo wombwira ati ikiganiro tugikorera igitega iritiro zibiri zoshikana kabisa nguriya kajeho kuki Joba ni waba umusitari ni kihe kintu wavuze ko utari umusitari kandi wavuze umusitari mu mutwe ariko mvuze nkoresheje ijambo nk'umusitari nka tumenye nka kigingi bandi uri umusitari he ndi umusitari kubera namenyanye n'utanga ubusitari niwe Yesu Kristo kabisa aramumenye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ndamwakira acanyemeza ko ndi umusitari acambuza ikintu kimwe kwiyemera kwishima kwishira hejuru no kwigira ico nta abantu benshi barakunze kuvuga ngo Yesu ngo yarambugije mwavuganiye hega Job jewe aho twavuganiye yo none yatambwira nari kuza nga none mwavuganiye mubona nira ngo namwe mu bimana nibo bana bimana twebwe tuyaga n'Imana duciye kuri mwe mu yera Yesu agiye mu ijoro dusigiye mwe mu yera mwe mu yera rero ntafise isura nk'iyo yiwawe oya no cemeza kuri avuga twese turi mu shusho y'Imana turi kumwe nawe ariko twese turi mu shusho y'Imana yego cyane Joba akenshi iyo abantu baronse opportunity yo kuvuga imbere ya kamera woshikiriza nk'abakunzi ba step made canke abantu ko dukurikirana muri no mwanya muri bimwe uba wifuza gushikako canke akantu uba wifuza kubabwira ati je fise akagorane runaka nimba ari umuntu uba wifuza ukagufasha akagufasha mwene wacu ico rero ukuntu kimeze hari ibintu bimwe bimwe umuntu yiyumvira ugasanga yoba n'umusazi bavuga ngo umugabo afana imigambi burya abagabo benshi bafise imigambi ibintu banditse kurumva haje ndafise imigambi 3 mikuru mugabe yo niko ndicara ndiyumvira amahera yo nzo yakura yo kuyikora cyamwe umenga je ndi umusazi mu mutwe ariko urumva rero imigambi ndayifise yanditse yo gukora ibintu byo gukora mugabo ngerageje kuraba nk'ubu ati reka mbanze nkora umwe muri yo umwe kugira ngo wakserere unatangure bisaba niburi kugwazagwaza 15 miliyo ndavuze ati ndawukore ni 20 miliyo kabisa rero rero none je nka Joba baza ngo nacana zikura he nta kindi kintu cyonyene jewe nshira imbere n'amasengesho kabisa ari wonye yumvira ko sawa igihambaye cyane n'amasengesho murakoze yes yari Joba ntitwakenera ubutaha tuzokuro nangorane kabisa merci sana ubwo humikiganira namwe merci beaucoup Imana iguhezagire bahezagirane n'ababosi bayo kabisa Joba babwire peace out namwe muratusaba kuvuga ibintu tutazi oya mbona nakana gaterme bakunze gukoresha mu gusezera ariko usanga ko kuntukisha umukiza reka ngire bayi hanyuma mu partage kiganira abakunzi ba Joba mu gihanehane kandi ntimwibagire ivyo byose bikenewe kugisharinga subscribe amajema ama commentaire na commentaire je ndazikenera cyane ko mpora ndazisoma niza mbere nazisomye rero gerageza mukire commentaire nyinshi mu partage kugira ngo barushirizeho kuza baramenya byinshi muri ubu Burundi bwacu arakano wavuze ngo umusitare iyo uri kura kora ikiganiro mukoresheje ikiganiro hari kano ka partage urakunda kukirengagiza we nawe twizize ko utazokirengagiza gajo oya jewe nara partage cambere niki nzogipartaja abagikunda bacanke gusa nikizofuta step made kabisa kwa kundi hahandi yego merci sana asante peace out aga badotwicisha